Bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Kuri uyu munsi uri hejuru nashaka dusangire iri jambo ry'Imana dusanga muri Yohana igihimba ca mbere kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatanu. Turaja gusangira kandi muri iki gihimba nyene ca Yohana igihimba ca mbere turaja gusangira ijambo ryo kuva ku murongo w'icumi gushika ku murongo w'icumi na kabiri. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amajambo uravuga ngo uko jambo yihinduye umuntu ni Yesu Kristo. Umurongo wa mbere, mu ntago jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana. Bibiliya iratubwiye ko mu ntango jambo yariho kandi yahoranye n'Imana kandi uwo jambo ngo yari Imana. Turahejeje kumva neza yuko jambo yihinduye umuntu ngo ni Yesu Kristo ngo yahoranye n'Imana. Murumva ko Yesu Kristo yahoranye n'Imana ngo kandi yari Imana. Bibiliya iratwumvisira neza rero ko jambo Yesu Kristo ari jambo kandi yahoranye n'Imana kandi yari Imana. Umurongo wa kabiri haratubarira yuko uwo yahoranye n'Imana mu ntango. Umurongo wa gatatu utubarira yuko vyose vyaremwe nawe. Mu vyaremwe vyose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Jambo yahoranye n'Imana, jambo yamanye n'Imana kandi vyaremwe vyose vyaremwe nawe. Muri we ngo harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Muri Yesu Kristo harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Umuco wakira mu mwijima ariko umwijima ntiwawakiriye. Bene data, umwijima ntiwakiriye umuco. Yesu Kristo ni umuco. Umuco wakiye mu mwijima. Yesu Kristo yavukiye muri Isirayeli ariko abisirayeli ntibamwakiriye. Haleluya. Jambo yahoranye n'Imana ariko ab'isi ntitwamumenye. Ntitwamenye yuko Yesu Kristo ari umuco uje kutwakiriza. Haleluya. Bene data, aho niho ibintu vyagoraniye. Uwo muco wakiye mu mwijima ngo ariko umwijima ntiwawakiriye. Haleluya. Rero ico dukwiye gufata muri iri jambo dukuye muri Yohana nuko Yesu Kristo yihinduye umuntu. Kandi Yesu Kristo duhejeje kumva yuko yamyeho kandi yamanye n'Imana kandi vyose ngo vyaremewe kuri we kandi ngo niwe yabiremye. Tugiye hariya ku murongo w'icumi dusanga ijambo ritubwira ngo yari mw'isi kandi isi yaremwe nawe ariko isi ntiyamumenya. Bibiliya ihejeje kutubwira yuko Yesu Kristo yari mw'isi ngo kandi isi niwe yari yiremye ariko isi ntiyamumenya. Ngo yaje iwe ariko abiwe ntibamwakiriye.
Yesu Kristo yari mu isi kandi isi niwe yayiremye kandi yaje iwe ariko abiwe ntibamumenye. Yesu Kristo avukiye muri Isirayeli, abisirayeli ntibigeze bamumenya. Ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Haleluya. Ngo abizeye, abamwizeye bose yabahaye izina ryiwe, ngo yabahaye ubugingo. Ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Abamwakiriye bose baronse ububasha bwo gucika abana b'Imana. Bene data, twakire Yesu Kristo, twongere tumwizere, ngo biduha kwizera Yesu Kristo, biduha gucika abana b'Imana. Twizere rero bene data, twizere Yesu Kristo kuko yaje muri twebwe, niwe aduha ubugingo. Iryo ni ijambo ry'Imana bene data.